Muri aya makuru ndakubwira yuko abanyagihugu begereye cyane cyane umupaka uhuza Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane n'u Rwanda bakomeje kugira ubwoba nyuma yuko rero z'umwariko uruhagarara rw'umutekano ku rubibe rw'u Burundi ndetse n'u Rwanda ubwoba bukomeje kurushaho kwiyongera mu banyagihugu bo mu micunguraro cyangwa se begereye ibyo bice nk'uko amakuru tugera bivuga. Ndagaruka kandi by'umwariko kubikomeje kugenda bivugwa cyane cyane by'umwariko ku ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga kandi Perezida João Lourenço wa Angola yongeye gusaba by'umwariko abarebwa n'amasezerano y'amahoro ku butaka bwa Kongo ko bakwiriye kuyubahiriza mu buryo bwihuse mu gihe Bwana Tshisekedi ku munsi w'ejo yari yasubiye muri kiro gihugu. Ndagaruka ku yandi makuru yandi akomeje kugenda avugwa. Ntujye kuri ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Bifurije kugira ibihe byiza ndetse bifurije kugubwa neza. Nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze hano reka nkubwire ngo kanda handitse subscribe kugira ngo ube nimero ya mbere mu mazajya badukurikira maze utange igitekerezo ukande like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Cibitoke ku itariki 8/0/2026 kuva ku itariki 7 muri uku kwezi kwa mbere irungikwa rero ku bwinshi ry'abasirikare b'abarundi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bikomeye by'umwariko bikomeye rero bikomeje kwiyongera by'umwariko nkuko bikomeje kugenda bigaragara ndetse mu nkengero z'ikibira ndetse no hafi y'uruzi ruhwa biriko rero biratera impungenge cyane cyane abanyagihugu bo muri ibyo bice babangamiwe n'intambara z'abitwaje ibirwanisho ndetse no kubuzwa gutembera. FDNB ni igisirikare cy'u Burundi by'umwariko cyarongereje abasirikare bacyo ku rubibe u Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda inyuma rero by'umwariko y'iterambere rikomeye cyane ry'umugwi wa M23 mu kiyaga cyangwa se mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'amajyepfo ihana imbibi n'u Burundi. Muri ako karere kandi abasirikare b'u Burundi bari baroherejwe gufashanya na FARDC ingabo z'igihugu cya Kongo imirwi y'abazarendo ifashwa na Kinshasa mu bihe bimwe na bimwe kandi banakoranaga na FDLR umugwi w'abagwanyi w'abahutu ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bamwe muri abo kandi bakaba bakomeje by'umwariko gushakishwa kugira ngo bashe kuba batabwa muri yombi. Uko kurungikwa kandi by'umwariko abasirikare ni kimwe rero mu buhinga bukomeye rero bwa CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi ba kera b'abahutu uri ku butegetsi kuva muri 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha yo muri Myandagaro mu mwaka wa 2000 ikaba kandi inafise intumbero yo gucungera umutekano w'imbibi ndetse no kugumiza abasirikare benshi ku bice rero bibangamiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gushimangira ko umutekano w'abarundi umeze neza. Icyakora yavuze yuko hari umubanyi mubi bafite ndetse anavuga yuko yiteguye kubagaba ibitero. Icyakora yavuze yuko hagowe umuntu uzagaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi kuko kugeza amagingo angaya uzakigaba azamenya intambara uburyo yitangiye ariko ntazamenya uburyo izarangira. Mu bice byo hafi y'urubibi rero by'umwariko abahaba babayeho rero mu bwoba ku mutumba wa Bumba muri komine Bukinanyana. Umwe rero by'umwariko mu banyagihugu avuga ati turafise ubwoba ko intambara ishobora kwaduka abanyagihugu bagata ibyabo batazi iyo bahungira. Mu Rukana kandi ubundi munyagihugu avuga ko indongozi za gisirikare zashyizeho amategeko ntarengwa yo kuguma mu ngo akomeye cyane. Umuntu wese ava mu Rugombo ajya hafi y'urubibe rwa Ruhwa ategerezwa kuba rero by'umwariko yagarutse imbere y'isaha 12 z'umugoroba. Twebwe rero dutunzwe n'ubudandaji mu isoko rero rya kijyambere rya Rugombo ariko kandi baratubujije gutembera inyuma y'iyo saha ariko niho rero hari hadutungiye imiryango yacu. Abana abanyagihugu kandi bafite ubwoba ko rero abasirikare badafite ibifungurwa bikwiriye rero bashobora gusahura abasivile kugira ngo rero by'umwariko baronke ibyo bafungura. Bavuga ko kandi hari imigwi yitwaje ibirwanisho ivuga ururimi rw'ikinyarwanda yibonekeza mu mashyamba ya Bukinanyana ndetse n'amabayi yoba imaze rero kwiba ibifungurwa ndetse n'ibitungwa. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro kwirinda gusotora u Rwanda bakanasaba gufuta ingingo zose zibabuza rero umwidegembyo bigatuma babaho nabi nkuko bigaragara.
mu kwezi kwa Kigarama kandi goze umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire ndetse n'andi makungu bwana Edouard Bizimana yaravuze ko rero igisirikare cy'u Rwanda cyashize abasirikare bashika ku 8,000 ku butaka bwa Kongo hahonyanzwe amasezerano yaratewe ko umukono, yarongeye kandi aragiriza Kigali kuba yararashe ibirindiro by'umwariko by'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo muri Sud Kivu, maze avuga ko u Burundi butazokwicara ngo rero burere amaboko kubwiwe. U Rwanda rwo rero rwarongereje kandi abasirikare ku mipaka yarwo ruhana n'u Burundi mu buraruko ndetse no mu burengero bw'igihugu cy'u Burundi. Muri icyo gihe kandi nyene umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yarishyuye yagiriza ingabo z'u Burundi kuba rero zararungitse abasirikare barenga 200,000 muri Kongo zikoresheje drone ndetse n'ibirwanisho bikomakomeye cyane mu kwica abasivile cyane cyane mu minembwe yita icyo kibazo rero ko ari ingorane zikomeye cyane. Mu birori byo kwifurizanya umwaka mushyashya kandi ku murwa mukuru wa politike Igitega, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko igihugu kiwe kiriko rero by'umwariko kiritegurira n'umwete ikintu cyose gishobora by'umwariko gushika mu gihe rero habaye intambara n'u Rwanda, ashimika ko rero n'abanyagihugu bose bojamo bakarwana. Ibi byose kandi biriko biba mu gihe akarere kose kadatekanye kuva muri 2015. U Burundi n'u Rwanda birabana ayingwe buri ruhande rukeka urundi ko rushigikiye imigwi yitwaje ibirwanisho ikorera ku butaka bwarwo. Imipaka yo hasi y'u Burundi n'u Rwanda iracyugaye kuva muri 2024. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo baremeje ko urwo rubibe ruzoguma rwugawe gushika igihe rero Kigali izaba by'umwariko itanze bamwe rero mu bo yagirizwa ko yahaye indaro bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015. Ku rundi ruhande kandi intambara yo mu buseruko bwa ADC irabandanya ihuza M23 ndetse na FARDC n'abazarino na FDLR. Umugwa M23 kandi ugizwe nini cyane n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda winjiye no mu ihoro rya Alliance Forever Congo rirongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye Sene ya Congo. Asaba ko ADC kandi yohinduka igihugu kigizwe n'intara zifise ubwigenge. Iryo huriro kandi rigenzura uburere bukomakomeye cyane bwo muri North Kivu ndetse na Sud Kivu, harimo imirwa mikuru ya Goma ndetse na Bukavu hamwe n'ibice by'imbwamwo ubutari harimo na Rubaya, Masisi muri North Kivu, kimwe mu bibanza binini cyane ku isi bicukurwamwo korota ikoreshwa mu nganda zikora ibyuma by'ubuhinga bugezweho none. Kinshasa yagiriza leta ya Kigali gushigikira umutwe wa M23 mu gihe u Rwanda rwagiriza leta ya Kongo n'u Burundi gushyigikira ndetse no gufasha FDLR. Icyegeranyo kandi gishyashya cy'abahinga bishiramwe mpuzamakungu abo rero Kigali by'umwariko yita ababeshyi cyemeza ko ari abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 5 ndetse na 7 bari gufasha abarwanyi ba M23, naho rero Kigali ikaguma ibihakana. Ku rubuga rero rw'intambara irabandanya, naho rero hariho amasezerano Washington DC yashyizweho umukono ku itariki ya Kigarama 2025. Nkuko bigaragara kandi ahagarikiwe na Amerika hagati y'u Rwanda na RDC, Uburundi bukaba bwarayitabye nk'indorerezi y'ayo masezerano kandi ategekanya cyane cyane kwaka ibigwanisha FDLR. Umugwi Perezida Tshisekedi avuga ko ari ibisigarira by'abasuma bituba rero bigitera ubwo Rwanda. Abanyagihugu baba rero hafi y'imipaka barabandanya kuba rero mu bwoba, barindiriye ko rero ibintu bizohinduka mu karere, batinya uruja n'uruza rw'ibigwi yitwaje ibirwanisho ndetse n'amategeko akaze bariko barahabwa mu gihe rero impunzi z'abanyekongo zaba mu bihumbi 900 zeruka gushika mu Burundi ziri mu ngorane zikomakomeye cyane, aho bamwe bakomeje kugenda baranagwa muri ibyo binuza muri ibyo bibazo nk'uko amakuru tugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugeraho kandi akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko izi ntambara zikomeje guhindura isura ndetse no gufata indi ntera nkuko bikomeje kugaragara, cyangwa se nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma kandi nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga, Perezida João Lourenço wa Angola yaje kugira icyo atangaza ndetse aza no gusaba by'umwariko abanyekongo kubahiriza ibyo biyemeje.
Ku nshuro ya kabiri mu gihe kitarenze icyumweru, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriwe na perezida na mugenzi we perezida wa Angola João Lourenço, akaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho yaje gusaba abarebwa n'ikibazo cya Kongo kubahiriza ibyo biyemeje. Nk'uko rero perezida wa Angola yabitangaje ngo uru ruzinduko rwo kuwa kane tariki ya 8 Mutarama 2026 rwibanze ku gusuzuma imigambi ya diplomasi ikomeje, cyane cyane ibiganiro bya Washington DC ndetse na Doha, igamije kandi kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akarere by'umwihariko kibasiwe n'imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Nyuma y'inama kandi yihariye, perezida wa Angola João Lourenço abinyujije ku munyamabanga wa leta ushinzwe ibibazo by'ububanyi n'amahanga Victor Lima, yagaragaje ko by'umwihariko ahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'umutekano wifashe nabi ndetse n'ikibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa ADC. Lima kandi yagize ati aremeza ko ahangayikishijwe cyane n'ingaruka z'iterabwoba by'umwihariko bituruka ku biherero biriho, bikaba bibangamira imihate idacogora kandi ikomeye mu rwego rw'akanama gashinzwe umutekano ku isi, cyane cyane icyemezo cya 2773 ndetse n'ibikorwa byabereye i Washington DC ndetse na Doha. Ashimangira nta gushidikanya ko rero ingamba nk'izo arizo nzira zonyine zo kugabanya amakimbirane akomeje kuba rero hagati ya RDC n'u Rwanda ndetse no guteza imbere ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi. Nka perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Bwana Lourenço yongeye gushimangira ko byihutirwa kandi ko ari